Imana irakoze cyane kuduha kandi kanya kugira ngo tuvugane ku majambo yayo, kandi nawe ndagushimiye, ndasaba Imana ngo ivugane nawe muri iki kiganiro, ugira ikintu kizima gifasha ukuyemwo. Ndi Asher niyo nizigiye, ni inyigisho itara, ndavuga ku buzima bw'umwigisho wa Kristo, ingene dukwiye kubaho. Hariho ico navuze mu kiganiro c'imbere, n'ivyo Imana idusaba twese nk'abantu muri rusangi bakijijwe, iradusaba yuko kubaho kwacu kugwiza ivyiza aho turi, mu karere turimwo, aho dukorera, mu miryango yacu, ariko no mu gihugu. Igihugu kigirwa n'abakirimwo, uko bameze niko kimera. Imana irashaka yuko tuba abanyamahoro, kandi tugakora ibikorwa bigwiza amahoro aho turi, tugakora n'ibikorwa bituma aho turi haba ukororanirwa, igihugu kibamwo ukororanirwa. Muri kino kiganiro ngira mvuge ku vyerekeye abarongozi. Umuntu wese yitwa umurongozi, umuntu afise ububasha bwo kuganza abantu, ariko cane cane ndaza kuvuga ababa bari mu ntwaro y'igihugu kurusha abandi. Uretse ko ivyo mvuga hano vyerekeye abarongozi bose, ariko imirongo twisunga irashimangira cane ku bantu bahawe ububasha bwo gufata ingingo mu buzima bw'igihugu mu bisata bitandukanye. Ni ijambo rikomeye cane, kuko iyo tuvuze yuko Imana iganje, tuba twemanze ko iri hejuru y'abaganza, kuko ukuganza kw'Imana ntikubangabanganywe no kuganza k'umuntu. Ukuganza kw'Imana kuri hejuru y'ukuganza k'umuntu. Ivyo nzobigaruka ko kwijambo rivuga ngo ukuganza kose kuva ku Mana. Imana irakunda ibihugu, irakunda amahanga. Ibihugu biri mu mugambi wayo, kandi kuko Imana yaremye umuntu imufise ko umugambi mwiza, nico gituma ikurikirana ubuzima bw'ibihugu, igashaka yuko abantu bayo aho bari bahinduka ibikoresho vyayo mu kugirira neza igihugu baba barimwo. Caba ari igihugu c'amavuko, caba ari igihugu c'ikinyamahanga umuntu abayemwo, Imana iranezerwa no kubona abantu bayubaha igihugu barimwo bakigirira neza. Ariko rero ntifise ivyo isaba abantu muri rusangi gusa, iranafise ivyo isaba abarongozi, cane cane mu ruhande rw'uburongozi bw'igihugu. Mbega abarongozi bubaha Imana bakora gute? Mbega Imana ibintu novuga vy'urufatiro bikomeye Imana itegeka abarongozi kwisunga mu gikorwa c'uburongozi ni ibihe? Ngira mvuge kuri kimwe muri ivyo bintu, kuko kumbure ni vyinshi umuntu yovuga ko, ariko iki kimwe gica kigira ingaruka no ku bindi vyose. Ikintu nyamukuru Imana isaba abafise ububasha bwo kuganza no gukorera abo barongoye. Ivyo bafise mu buryo bw'ububasha nyene bwo gutegeka n'ibindi, si ivyo kubanezereza bo, si ivyo kubashira hejuru bo. Aho biba bihushije intumbero. Intumbero y'ububasha bwo kuganza no kugirira neza abantu. Murabona ni Imana ifise ububasha bwose, niko ijambo ryayo rivuga. Ikintu cyose Imana ishoboye gukora, ishatse gukora, irashobora kugikora. Nta kintu gishobora guhagarika imigambi yayo, nta kintu gishobora kubuza ibikorwa vyayo ushirwa mu ngiro. Ariko uravye ingene ikoresha ubwo bubasha, Imana ntibukoresha mu kutugirira nabi. Niyo bishitse Imana igakora canke ikemera ibintu bibabaza abantu, kiba ari igihano canke ziba ari inkurikizi z'amakosa yabo bonyene. Ububasha bw'Imana burongorwa n'umutima w'ubuntu Imana ifise. Nico gituma abantu bamaze gucumura bakayivako, yari ifise ubushobozi bwo kubahana bose ata n'umwe avuyemwo, ariko yahisemo gukora umugambi wo kubakiza, umugambi muremure washikijwe muri Yesu Kristo. Ububasha bwo kuganza bw'Imana buhabwa umurongo n'umutima w'ubuntu n'impuhwe vy'Imana. Nico gituma yakoze ikintu c'urukundo rwo ku rwego rwo hejuru cane kugira ngo itugirire neza. Uko nyene rero imeze niko ishaka n'abantu bayitirirwa, abantu bayizi, abantu bazi izina ryayo, bayimenye bakijijwe, niko ishaka ko nabo ububasha bwo kuganza bafise bukora. Ishaka yuko buganzwa n'umutima w'ubuntu no kugirira neza abantu. Turasoma muri Yesaya igice c'10 umurongo wa 1 n'uwa 2, hanyuma dusome muri Nehemiya igice ca 5 duhereye ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'11.
muri Yesaya havuga ngo bazobona ibara abashinga ivyagezwe bitabereye, aha mwumva amategeko bitabereye, n'abanditsi bandika ibigoramye, aba ni babandi bandika amategeko nyene, kugira ngo bankirize abakene ngo ntibacigwe imanza, bagakura urubanza ku bagorwa bo mu bantu banje, bagasahura abapfakazi, bakanyaga n'imfuvyi. Aha Imana iriko iravuga ku bantu bajejwe gushira amategeko mu gihugu, aha hari muri Israel kera. Iravuga ngo aba bashinga amateka n'aba bakenguza amateka mufise bagenda bakicara bakiyumvira amategeko boshiraho azotuma vyoroha ko barenganya abakene, bagatwara amatongo y'abapfakazi vyoroshe, umuntu adafise ububasha bwo kwivuna bakamutwara utwiwe vyoroshe mu buryo bwemewe n'amategeko. Aha akumbure ku bashinga amategeko, iri ni ijambo rikomeye gose. Ikintu ntikigirwa ciza nuko cemewe n'amategeko. Hariho ivyaha vyemerwa n'amategeko bivanye n'abashiraho amategeko. Kuba mwavyumvikanye ko muri benshi mukavuga ngo iri tegeko turarishinze, ntibisigura ko ritegerezwa kuba ari ryiza. Abazi kahise murazi ko ibikorwa vyo kudandaza abirabure vyari vyemewe n'amategeko mu bwami bw'Abongereza, l'Empire Britannique, bari baravyemeje. Ikintu cemewe n'amategeko kiri legal ntigitegerezwa kuba ari ciza, ntigitegerezwa kuba kiri moral. Imana iranka abantu bafise ububasha bwo gushiraho amategeko, bashiraho amategeko mabi akingira inyungu zabo ariko agirira nabi abandi bantu. Gukoresha ububasha bwo gushiraho amategeko gutya birababaza, birasesema umutima w'Imana. Imana ishaka ko abafise ubwo bubasha bashiraho amategeko akingira abantu bose, afasha abantu kuzigamigwa ivyabo, atorohereza bamwe iyo bashatse kurenganya abandi. Turabigarukako muri Nehemiya 5 ku murongo w'12 gushika kuri 11 haravuga ngo bukeye habuka uburoga gukomeye, abantu n'abagore babo bidodombera bene wabo b'Abayuda bati, twe n'abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, nimuduhe ibidutunga tujye kugira ngo tubeho. Abandi baravuga bati, amatongo yacu, imizabibu yacu n'inzu zacu tubitanga kw'ingwati kugira ngo turonke ibidutunga bizodutsindira ikigoyi. Kandi n'abandi baravuga bati, twagwatirije amatongo yacu n'imizabibu yacu kugira ngo batugurane amahera y'ikori ry'umwami. Yamara rero imibiri yacu nico kimwe n'iya bene wacu, kandi abana bacu nico kimwe n'ababo, kandi heraba abahungu bacu n'abakobwa bacu turiko turabata mu buja. Mbere bamwe mu bakobwa bacu baramaze kubushikamwo, kandi twabuze uko tugira, kuko amatongo yacu n'imizabibu yacu bimaze kujanwa n'abandi. Numvise ayo majambo n'amaganya yabo nca ndashavura gose, maze kuvyiyumvira ko nca ndakankamira abakuru n'abaganza, ndababwira nti, mbega bene wanyu ko mubaka inyungu kungurane? Ndaheza ndahamagara ikoraniro rinini ngo ndababuranye, ndababwira nti, twebwe uko dushoboye twaracunguye Abayuda bagenzi bacu bari baraguzwe n'abanyamahanga, ariko mweho bagenzi banyu murabagurisha nabo bakishora ngo tubagure, baca barihorera babura iryo bavuga. Ndongera ndavuga nti, ivyo mukora si vyiza. Mbega ibikwiye suko mugenda mwubaha Imana yacu, ntimwitukishe mu bansi bacu b'abanyamahanga. Na jewe nyene twe na bene wacu n'abantu banje harabamaze kutugurana amahera n'impeke, none ingo tubibahebere. Mbere uwo musi mubasubiza amatongo yabo n'imirima yabo n'imizabibu n'imyelayo n'inzu zabo, mubasubize na ca gice c'ijana c'amahera, ic'impeke, ic'umuvinyu n'ic'amavuta ya elayo, ivyo mwabatse ko inyungu. Ni inkuru ndende, ariko naho twogarukiriza hano umuntu arumva kiriko kiravugwa. Iki gihe Nehemiya yari yagenywe n'umwami kugira ngo aze gutwara intara y'Ubuyuda, niho twokwitabura amatara uyu munsi. Amaze kubaka kiriya gihome, harageze igihe umwami arabona uwo mwitwarariko uko kwitaho ineza y'abantu biwabo, araheza aramugena ngo aze gutwara iriya ntara. Rero ashitseyo niho aba bantu baca baza kumuganyira ayo babonye, baramubwira muri make ingorane yari ihari, hari amatagisi manini cyane abantu bato bato basabwa gutanga mu buryo bw'ibifadika, imivinyu, ivyo bimbuye, no mu buryo bw'amahera, kugeza naho aba bantu bari bararemerewe cyane nayo matagisi, kugeza naho bagwatiriza imirima yabo. Kugira ngo uronke iryo kori uza gutanga ku mwami,
ukagwatiriza itongo ukariha umuntu aguha utwo duhera hanyuma akarikoresha uko ashaka. Bamwe haragera n'igihe mbere ngo bafata abana babo babarungika mu buja, no kuvuga babaha abantu b'abatunzi babakoresha ibyo bashaka byose kugira ngo babahe amahera yo kuriha rya kori. Abahungu abakobwa bose babajana mu buja. Rero babonye Nehemiya agenywe kuba umurongozi w'iyo ntara, baca baraza kumuganyira. Biraboneka ko ngira ngo babonye umutima wo kubaha Imana muri Nehemiya, baravuga bati kumbura wowe ntazotugira nkuko abandi batugize, azodutahura adukure ko iyi ntwaro ituremereye ituvunye. Nehemiya yumvise no majambo nk'umuntu yubaha Imana, ubandanije usoma hajya hepfo urabibona, aravuga ko ivyo yakoze vyose yabikoreshejwe no kubaha Imana. Kandi ndagutera intege ngo iki gisomwa uzogisome cose ucitondere. Mbere urondere Bible d'étude ya Bibiliya, ibibiri n'insiguro zifasha kwagukirwa gutahura kugira ngo wumve neza iyi ngorane Nehemiya yahanganye nayo yariyo. Hanyuma Nehemiya amaze kuvyumva yarashavuye cane. Iryo shavu yagize rituma abo bantu bose bakora ivyo abatumako arababuranya amaso mu yandi ati nta soni, aho guhebera bene wanyu amadeni babafitiye mubandanya mubaremeka yandi kugira ngo mubatware n'utuntu twabo, mukanezerwa no kubona bene wanyu bariko baratanga abana babo ngo baze kubabaja kubera umunoho ubukunzi bw'inda bwanyu. Baratanga ivyo kurya, baratanga ivyo kunywa, baratanga amahera, abantu bari baragowe. Ico shaka kuvuga ko niki, iyi nyifato yaba batware yababaje umutima wa Nehemiya, kuko Nehemiya yari umuntu yubaha Imana. Ibi bintu bakoze byari binyuranye n'ivyibaka ko abantu bafise ububasha bwo kuganza babukoresha ku nyungu zabo, kuko iyo bakoze gutyo nivyo bituma intwaro zabo zihinduka intwaro ziremereye abo barongoye, zikarenganya abanyantege nke, abantu bakabaho baratuntuye kuko bakora ibirenge ivyo bategerezwa gukora, bakabura ivyo bari bakeneye bitewe nuko umurongozi ashaka kwiberaho aninahaye, amerewe neza, afise ubuzima bumeze neza, mugabo biriko biva mu magorwa y'abantu arongoye. Ibi bintu rero tubishize hamwe, amwe y'amajambo twasoma muri Yesaya yerekeye abashinga amategeko, naya dusomye hano muri Nehemiya yerekeye abafata ingingo, ngira ngo nubo twokwita le pouvoir exécutif uyu munsi. Hariho ibintu tubona muri kamere k'umuntu, hariho akantu ko kwikwegerako, ukwikunda kugeza naho aronderera kumererwa neza mu kugora abantu, akagera ahantu atababazwa n'abagowe kuko amagorwa yabo aba ari ariko arakuramwo ukumererwa neza kwiwe. Umwana w'umuntu iyo ahindutse umukozi w'inda yiwe aba umuntu agoye cyane iyo afise ububasha bwo kuganza. Ubwo bubasha aca buhindukiriza kubarongoye, noneho akabaremera akabagora, bigatuma babaho mu magorwa. Iyo umuntu yumviye akagatima ko kwikunda rero, bica bituma inyungu zitagendera ku rutonde rwiza. Acaba umuntu ashira imbere inyungu ziwe, agashira inyuma inyungu z'abarongoye, akirengagiza ukomererwa neza kwa barongoye, agaca abahindukirira ingorane kubw'inyungu ziwe. Ibi bintu ni ibintu bisese mu mutima w'Imana. Ndabwira umukristo wese afise ububasha kanaka mu vy'uburongozi, ahariho hose ngo wirinde ivyawe ntibiguhindukize ngo uhinduke ingorane ku bantu urongoye. Inyungu rusangi, inyungu y'abajya abantu bose urongoye nitegerezwa kuja imbere. Kwirengagiza inyungu rusangi kubw'inyungu zawe bivamwe ingorane kandi bibabaza abantu b'Imana. Vyabi biciye mu mategeko, ntimwibaze ngo nuko mwashizeho amategeko ngo abemerera gukora ivyo bintu, nimba ari ibintu bitahwanye n'ivyo Imana ishaka biguma ari bibi, haba kubafata ingingo. Imana irababazwa n'abarongozi bakora nabi. Usomye muri Ezekiel 34 kuva ku murongo wa 2 gushaka ku murongo wa 4, Imana iragabisha ikaze abarongozi ngo yabagereranije n'abungere batumwe kuragira intama, aho kuziragira babonye ukuntu zivyibushe baca barengeramwe ahubwo barazirya. Banezerwa no kuvyibuhishwa n'ibinure bakuye mu ntama bajejwe kuragira. Murumva iyo mvugo ngereranyo, n'umuntu arondererwa kururanirwa, kumererwa neza, gutunga, gutera imbere, mu kugora, mu kurenganya, mu gusahura abarongowe. Ico kintu kiranyuranye n'ivyo Imana yiteze
ku barongozi bayubaha. Reka ndangize ndagushimira kuko wafashe aka kanya, nkaba nizera yuko ivyo wumvise vyakugiriye ikimazi, kandi ndagusabira n'ubu ngo ibigufashije, ivyo wumva hari ico wokora ugende ugikore, hanyuma uheze usangize ubu butumwa abandi, kugira ngo tugwize abantu dukora ibikorwa vy'uburongozi bisunga ivyo Imana yavuze. Imana iguhezagire.